kuri uno musi waduteguriye iki? Uje kutuyagira iki? Ku ruhande rw'iwanje kenshi gashoboka tuza tuyaga ku bintu vyerekeye ico nokwita mu rurimi rw'ikinofunofu education financiere kugira ngo bikunde dushike kuri rya hangiro igihugu cacu cihaye. Amahoro neza n'ikaze bantu mwese mukurikirana ubumenyi n'igihugu, ni rwa rubuga rwanyu arirwo rwacu twiyemeje kubafasha kubahereza inyigisho, ubumenyi buzodufasha kubaka igihugu cacu. Nirwo rubuga nk'uko twabibasiguriye mu video canke mw'ireresi y'intangamarara, twababwiye ukuntu urubuga ruzokora mu gutanga inyigisho, indero, biciye mu buryo ataho twegamiye muco twise neutralité, ivyo vyose mu nzira yo kubaka igihugu cacu ciza c'Uburundi twarazwe na ba sokuru. Kuri uno musi rero ndi kumwe n'umwe mu bagenzi banje dusangiye urugamba rwo gushikana uru rubuga kure cane, kugira ngo abarundi bose n'abandi bantu bose bafise umutima wo guterera Uburundi, wo gufasha Uburundi kugira buze bushike ku ntambwe yo hejuru cane. Ni umwe rero muri twebwe twagiye hamwe turigabanganya mu mice itandukanye, mu buzima butandukanye bw'igihugu, kugira ngo tuze tubashikirize ibintu vyinshi bishoboka vyotuma igihugu cacu gitera imbere. Ni umuntu akuze cane, sinorinda kumusigura ngo ndamuvuge, ndamusobanurire, ndamupresente nkuko bakivuga mu gifaransa. Arakuze cane, arabibwira. Ijambo ni ryiwe. Murakoze cane bubahwa banje. Kw'izina nitwa Kezakimana Dionese. Abasanzwe ndi umwe mu bayabaga basanzwe bari ngaha mu Burundi nk'ibisanzwe. Nimwe mu bayabaga vyabaye ngombwa yuko nja hamwe n'abo dusanzwe, nja hamwe n'abandi kugira ngo dushobore kubashikiriza, kugerageza bimwe bishoboka kugira ngo duhanahane ivyumviro, vyibure dushobore kuronka ubumenyi, dutange ubumenyi dufise kugira ngo bikunde dushike kuri rya hangiro igihugu cacu cihaye. Mbona kazoza yo mu 2040 igihugu cifashe, n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Yego. None rero mwene wacu, ewe turi kumwe, abenshi mu bariko baraturaba ntibazi nk'ukuntu dupanze, ukuntu twavuze tuzoshobora gukora tukabashikiriza vyinshi bitandukanye kuri runo rubuga rw'iwacu. Wewe kuri uno musi waduteguriye iki? Uje kutuyagira iki? Kugira ngo bamwe n'abandi bako baradukurikirana batahure, batere bumva akamaro canke uko ubumenyi n'igihugu yubatse, n'ukuntu tuzobashikiriza vyinshi bitandukanye. Uje kudushikiriza iki? Kuri uno musi nkaba naje kugira ngo ndabashikirize bimwe mu bintu tuzogenda tuyaga, utuntu n'utundi, ivyumviro bitandukanye vyoshobora kudushikana kuri ya mbono kazoza y'igihugu cacu. Ku ruhande rw'iwanje kenshi gashoboka tuza tuyaga ku bintu vyerekeye ico nokwita mu rurimi rw'ikinofunofu education financiere. Education financiere ni ubumenyi canke inyigisho zishobora gufasha umuntu uwo ari we wese kugira ngo amenye ukuntu yokwiteza imbere, ukuntu yokorera amafaranga, ukuntu yoyakora, ukuntu yomenya kuziganya ayo yarose, ukuntu yomenya kuyakoresha atarinze gusesagura. Ni muri iyo ntumbero nyene yatumye numva no hera ngaha nyene ku ntango nyene tubona duhereye, kugira ngo tuzoze dusiguranira buke buke tube dutahuzanya, kugira ngo abazoba bajanye nanje guhera ku ntango gushika imbere, ari imbere tugenda duhana ubumenyi butandukanye, bize bishoboke dushike kuri rya terambere ryacu twifuza, za ndoto zacu twifuza buri
yabaga ari we wese canke umuntu ari we wese azoba yankurikiranye ashobore gushika kubigenza neza kugira ngo dushike kuri ya modoka nziza y'igihugu cacu. ego uratubwiye yuko uzotuyagira nk'uko wabivuze mu rurimi canke mu kinofunofu ico bita education financière. Muri ayo majambo harimo amajambo abiri, harimo education, bon iteka ari inyigisho canke indero. Financière niyo mu gifaransa bacitwa ngira ni adjectif, Harimo ijambo ni adjectif finance. qualificatif kivuye muri finance. Finance umenga n'ubutunzi. Uti rero uje kuyagira abantu bazoza kuraba ubumenyi n'igihugu, ibijanye n'ukuntu borondera amafaranga, boziganya ayo baronse, bokoresha neza ayo baronse, canke n'ibindi vyinshi vyobafasha gutuma bagira nk'ico twokwita mu gifaransa independance financière. Ego Ego. ukwikukira mu buryo nyene ko Kwikukira mu umuntu buryo ahagaze bw'ubutunzi. neza mu buryo bw'ubutunzi. Rero abantu mukurikirana ubumenyi n'igihugu murumva yuko kwa runo rubuga n'ibike tutazobazanira n'ibindi ni vyinshi. Uyu agiye kutuyagira ku bijanye na education financière, murumva ni ikintu gikomeye cane. Abantu benshi turaha ntitumenya n'ukuntu turondera amafaranga, n'utwo tuba twarose ntitumenya ukuntu dushobora mu gifaransa kutugera, urumva Ego, kuyaziganya, kuyakoresha. kumenya kuyakoresha neza. Nk'akarorero nk'ubu hariho abantu ushobora gusanga amahera akorera atari yarya arengeye ayakorera. Urumva nk'ico ni ikibazo cane, ngira ngo uyu mwene wacu azoza kudufasha kutwereka ukuntu uburyo buke dufise ukuntu twobukoresha, hanyuma bikazodufasha no kuba vyotuviramo n'ukuntu tuzotuma mu minsi iri imbere tumera neza, kuko ugiye kurya ayarengeye ayuronka ntibaza yuko ego no munsi birakunda bivanye uja mu madeni, naho umaze kuja mu madeni utariko urarondera ahandi hantu azova, umva n'ikibazo. usanga bagiye muri bya bibazo by'ubukene, ubuzima bugaca bugorana. Ibisanzwe n'inyigisho zizodufasha kumenya neza, kumenya gukoresha, gutunganya ibibazo dufise, kumenya kubaho mu buryo butarengeye ubushobozi dusanzwe dufise. Ego. Bon, ndibaza nkuko ari reresi ya mbere idusigurira canke imanza kuduhereza intangamarara y'ivyo tugiye kuyaga kugira ngo mwavyumvise, nico bita education financière. Rero bantu mwiteguriye kumenya uburyo bwo gukoresha amafaranga neza, kuyaziganya, kuyabika, kuyakoresha mu bintu bizobatuma bibungukira. Ubwo nibwo buryo bwinshi nibaza yuko tugiye kuronkera ngaha kwa runo rubuga. Hariho n'ibindi vyinshi burya runo rubuga ngira ngo murabe ireresi yo hepfo isigura ico arico ubumenyi n'igihugu. Ni umugambi waje kubahereza vyinshi bishoboka kugira ngo turonke ubumenyi buzodutuma dushika kwa ya mbona kazoza, ubumenyi buzodufasha kubaka igihugu ciza, cifashe, gikomeye, giteye imbere, kitirirwa kirasaba amadeni canke kitari mu bibazo bindi, aho ikintu cose kizoba dushoboye kuciyubakira nk'abarundi b'umutima. Rero sinzi ko hari akajambo ubashikiriza kugira ngo babe bararindiriye ko akantu ugiye kubategurira mu minsi kazoza gakomeye cyane. Ibiri imbere nivyo vy'akamaro cane kurusha intangamarara duhejeje kubahereza ubumenyi. Icingenzi nuko buri umwe wese yokwihangira yo kuzoja yobikunda agakurikirana urubuga. Ni rumwe mu kintu c'ingenzi zizomufasha kumuyobora mu nzira yiwe yo kurondera ubuzima, yo gushika ku ndoto ziwe afise. Dukurikirane indoto zacu zirafise inzira, tuzikurikirane buri munsi, dukurikire uko dukwiye kwitwara kugira ngo dushike ku mbono zacu za buri umwe wese. Nizera ko muri mwebwe mwese ata muntu n'umwe adafise indoto izo ashaka gushikako, kugira bikunde rero nuko tuzikurikirana, tukazikurikira, tukabikora bigakunda, twifashijwemo n'ubumenyi n'igihugu, byose bizogenda neza. Ego cane mwavyumvise ivyo bashikirije, ivyo tuyaze. Ubaye umwanya muto ariko bizoza ubukurikira
tuzoba twabateguriye akantu nka kamwe bita mu gifaransa special, gakomeye cane tugiye kubahereza ku ntango, hamwe namwe muzovuga muti aba bana urugwaruka rwariteguye ruje gufasha mw'iterambere ry'igihugu, mu gutuma urwaruka abajene bamenya ukuntu botegura ejo habo. Rero turabashimiye cane, vyose ni mu mareresi akurikira n'ibindi biganiro vyinshi bitandukanye nko ku bumenyi n'igihugu murazi, iki ni kimwe muri education financiere, tuzobazanira ibijanye n'amategeko, tuzobazanira ibijanye no gukunda igihugu, tuzobazanira ibijanye n'umubano mwiza, kuko vyose hatabayemwo umubano mwiza ngo bitume haba umutekano mu gihugu, bitume habaho kunywana, ntacoshoboka. Vyose ni kwa runo rubuga bumenyi n'igihugu, mubandanye mudukurikirana muhereza abagenzi banyu n'abandi, badufashe mupartaja commentaire kugira ngo YouTube canke izindi mbuga zidufashe kubona yuko ibintu turiko turakora bikunzwe, nabo badufashe kubishikana kure. Rero tubaye turabatumirira muri reresi ikurikira, muze mudukurikirane, naha nyene murakoze. dukurikirane indoto zacu, ni jewe ni wewe, zirafise inzira. Neza cane.